Mwaramutse nakoze video imwe ndiko ndasesangura ku ijambo Faustin conference de presse yakoresheje avuga ko bari bagomba kumukorera inteba ishushe aho ngo hari umuntu yikinze agahumbezi amatara yacitse ku kabari afise ingozi hanyuma aca siga ahantu mu ikona asigaho mu mfuruka asigaho ngo agasaho akagunira k'amagrenade asigaho n'inkoho hanyuma abakozi wiwe barabibona bacamugara polisi malheureusement ngo polisi ikifata abo bakozi ija kubafunga dans le cadre ya enquête sinzi umuntu nabonye comment imwe avuga ngo Vandele ngo yaraye muri prison nibaza ko c'est faux kubera ndibaza ko byavuzwe ico ni kimi ca kabiri umenga ngo bavuze ko bavuganye ko atamuntu azosubira gufunga ku wa gatanu ariko ivyo mu bitohoza abari ngozi canke abegereye Faustin Ndikumana nashavuga gusa kuri no comment muravuze ngo henda kwereke ndazi ko umukunda kandi na twese turamukunda ariko pour minimiser le dommage muvunire akagohe Jeff Faustin ntabwo tuvugana directement ntabwo tuzinanye directement aramajete y'aba bantu en fait bagiye kuzamuka je naravuye mu Burundi buyagenda umuntu ashaje abo bantu bose baba Faustin baba Pacifique ababande naje navuga ko navuye mu Burundi bakiye ku mashuri arabana okay umusaza hano so mu Burundi nta muntu okay Faustin ngene yari umwana muga gusa ntabwo twari tuzana anyway cyaka ntabwo yabwatangura amashike cyo nta mashike yarahari mu Burundi nta muntu abayeho yishimye n'abari nyuma y'igihugu babayeho nabi kubera imiryango yabo ibayeho nabi cyane yese mu Burundi nta abantu benshi bishimye mu vy'ukuri abantu benshi gushinga ikinyo ku kindi bamwe kubera atazindi option abandi kubera batamenya bavuga ngo niko kwisi bimeze hose abandi kubera bavuga ati bon uko batwara abahutu nanye nk'abandi umuhutu vyo pfuma I don't know urumva nako bimeze you have it n'abari hanze niko kuko usanga bafise amaganya nyene kubera kenshi na kenshi iyo famille yawe canke ahantu bahatameze neza n'abantu bashobora gusinzira neza nuko kandi ushobora kuaffecta psychologiquement yo c'est pas umuvyeyi wawe agwaye ukabatinya kuja kumuramutsa yo akenye ukadasa amafaranga kumurungikira n'ibindi byinshi udashoboye kuba ushobora collectif yacu gebera kuraza ishinga sans doute so nabo hanze umva ntibabayeho neza birabafecta kubona mu Burundi nuwo kungikira utudolari udashobora kudutora twose ngo ni mpaka ba kurungikire ijana biteye agahinda iyo nkuru ndayitohoza neza simperose kurungika amafaranga menshi mu Burundi eske mu Burundi burungika amafaranga dufata nk'igihumbi ntabwo bayakira kare washaka kurungika ibihumbi bishika 5 sero igihugu rimwo akagenda eske ushora urungika baguha ngahe mumbwira abantu bari mu Burundi cyangwa umuntu bakora muri Western Union kubera iki bari kubaraza Burundi twana abantu babajinga barenze cyane amaremitanse abantu amafaranga mu Burundi biravaje cyane ko je ndi bukigihe bayivuze ngo nugende bakuvunjize kuri toya yo muri banki je navuze ko amafaranga nzorungika nta kuntu je amafaranga nabiri yakuya naho umuntu yo sinzi ko mbura umuntu agira afe nta ku mafaranga nabiri yakuya no yoronge kandi umuntu aje kuyakatamo kubiri inta sanse bifise je navyo nokora ego nivyo kwashitse ko ntaco bimutwaye kanini kubera ntamenye yo yavuye mugabo jewe kugira ngo nakore $100 ndarija nahantu baca bama 50 iyo business naho nojamo I'm sorry so abantu benshi baca bahagarika canke bakacisha mu Rwanda muri Tanzania canke muri ahandi hantu so rero mumbwire ibi bintu vyuko atamuntu arenza donc atamuntu arenza ijana rero Faustin kuneza yiwe n'abamukunda yokinjura akava mu gihugu kuko abadede ni nkimbwa zisara sinzi biragoye kubwira umuntu ngo kinjura burya guhunga navyo birananiza et surtout muri iki gihe ubona ibisaka vy'imbwa bisa n'ivyahiye mugabo niyo bitoba bitahiye hama abantu bahita matije nzopfira iwanje barashaka banyice abo bantu babaho je ndibako na mutama wacu hari gihe twari muri crise avuga ati jewe sinzohunga yaciye akira inka yiwe akagamanuka ahantu mu gisoko akayizireka ku giti nawe akaja aryama iruhande ati bazoyinsindira iruhande I don't know yabo bantu babaho so Faustin ashobora ati bon jewe cyangwa cyane nta mwana ndiza nta mugore nsiga ku ngoyi niyo banyica ndoba mpfuye c'est tout nta abantu bameze nkuko bafise genre de stoicisme aho kandi nta kuntu abantu boza barahunga ku igihugu kizosabwa ko hagira abantu barinduka bakakibogora dantureka guhunga it's no option mugabo no
guhagara mu gahanga nashobora kwindi option kandi arishobora gukumbura no kuzogitabara. So sinzi iyo ni decision uvuga umuntu afata personnellement ati genda kivuyemo, sinobwira umuntu ngo genda urirukanga ntaho se ndamurungika, ariko novuga ko ubuzima bwiwe bushobora kuba andanje, ivyo birashoboka. Na mategeko bisunga ivyo ndabizi, bararementanya ivyo ndabizi, noneho ubu bazanye amarozi. Oh man, abakozi bahakorera ntibahembwa kubera iki? Abakozi bahakora ntibahembwa, c'est pas kuja kuvuga abakozi bakora mu Burundi. Yes, donc ivyo vy'amarozi mu vyo kuri Burundi baragoye kubamo. Okay, en principe bon, yaba yari nka petit frère, grand frère, frère mahasa sinzi ko twatungana kumbure no hari ikintu mubwiye mugabo kubera ari figure publique iyo neze gomba kwifatira ya sino. Yes, Burundi buri très dangereux mu nzira nyinshi, ni atavyo vya politique nk'umubanya ashobora kukuroga akakurogera nka umukozi ashobora Dayo biba mu Rwanda urumva uti muri hantu hamwe mu bushe kabisa. So igihugu carapfuye carajanjaguritse, ivyo bon ivyo namadeko ndavuga, ariko bon what do you want me to do? Okay, bon sinzi ko abantu muhanura fose ko yohunga, mugabo ntabwo vyoroshe guhunga. Je nakubwiye ko atari ibintu vyoroshe guta ntuze ahantu wari umenyereye environnement, ibintu vyose ukagenda ahantu baza bakubaza ibibazo nko kumengura umucriminel kandi uri mu victime, ugasubira gutangura azero wari ahantu uhagaze neza, ufise akazi, ufise ishiramurongo, ufise inzu bamwo, ufise umudugu ugendesha, ufise abakozi bagufasha ibikorwa, ufise na business pourcenka, yarafise ibintu akora vy'urudandazwa. Urumva ubugiye guhera azero uvuye ahantu wari hariya. Boneza ko abantu kujya hari abantu bavuga ngo hakuba imbwa woba imva, imana hitamo ati bon jewe nzoba ukunyene umunsi bameta nzofata ama precaution, umunsi bameta nzoba ngiye, that's all. Bo jewe gufasa ndabitinya cyane, ikintu ntinya ahubwo ni ivyo bintu byo kwicara ubozo, ibintu byo gutortira ko gupfunga cyane, nabe ntinya kuba nkiri muto, ibintu byo gupfungwa naravyanka pe, narasaba Imana ntijewe ibintu bibiri nsinzopfungwa kandi sinzorogwe. Nukurogwa mbere sinatinya ko nopfa, je nanka ko noja no kwisanga mu sitazo nja kufukama imbere y'umukecuru akira urukonda ansuka mu maso ngo ariko arambura. So gupfungwa, kurogwa, ivyo bibiri navyanka. Gupfungwa kwanka ko umuntu w'umuhimbiri aza kuntortira, uravyo nka kujya kuntu bariko bagira kadege, hanyuma umuntu w'umupfumu ngo ariko aramvura ndasagura ibirasago hirya no hino. I didn't want that. So ivyo bintu bibiri bo rero urumva ko ari ico kibazo kihari mu Burundi. Malheureusement ivyo byose urumva ko bihari, kwaba gupfa, kwaba kurogwa, kwaba kuja ku mupfumu, kwaba kuba torture, vyose biri nivyo geze mu Burundi. Igihugu geze habi abantu ba Romarika keze nyene bashikiriwe. Sinzi rero mwebwe mu hano iki Faustin yohunga canke yoshinga ikinya ku kindi. Sawa, mugira umunsi mwiza.